Tubaramutse mwebwe mwese mukurikirana imbonesha kure BTV Burundi, kaze mu makuru avugwa mu rurimi rw'ikirundi n'amakuru tuja guhera ku ngingo nkuru ziyagize. Haracibonekeza ku masoko ibidandazwa bidakwije amategeko, ikigo BBN kigahamagarira abadandaza guca muri ico kigo kuraba ibijejwe n'ubuziranenge imbere yo kuja kurangura. Twabibateguriye murano makuru. Ukubura umuyaga nkuba canke ikigo OBR caka inkaratasi nyinshi kugira ngo abafise ivyo bashorera hanze ni bimwe mu bituma igisata cyo gushorera hanze ivyakorewe hano iwacu kidatera imbere. Nibi twabibateguriye murano makuru. Ido nido rero ry'aya makuru ni mukanya sangwa ikaze. Ndasubiriye kubaramutsa. Nari mpejeje kubivuga, haracibonekeza ku masoko ibidandazwa bidakwije amategeko, ikigo BBN kigahamagarira abadandaza guca muri ico kigo kuraba ibijanye n'ubuziranenge imbere yo kuja kurangura kwirikire. Kudandaza ibidahuye n'amategeko biracariho kuko hacibonekeza ku masoko ibidandazwa bidakwije ubuziranenge. Bivugwa na Filime Bucumi, umuyobozi ajejwe ivy'ingero mu kigo BBN. Twabanje kwishikira mu masoko, anini turaba ibikoresho bakoresha mu kubaka, ariyo mafera beton, ariyo matibe, ariyo mabati. Dusange koko ubuziranenge mu badandaza ntiburabanyura, kuko twasanzeho hariho ibikoresho gushika uyu munsi bikiri ku masoko bidakwije les exigences de la norme. Ico ni ikintu twiboneye, akaba cyo gituma twace tuza ngaha turi kumwe n'abahingura ivyo bikoresho, turi kumwe kandi n'ababidandaza kugira ngo turabire hamwe gutyo tubone intumbero y'uwo munsi, kuko iyo ntumbero y'uno munsi no kukingira umuguzi muri ivyo bijanye cyane cyane no munsi twafatiye cyane kuri ivyo bijanye n'ibikoresho cyo kubaka. Ariko kandi iki gisata cya meteorology si ivyo byo kubaka gusa, harimo n'ibyo by'amapompe ku ma station, harimo iminzani, harimo amatermometre bakoresha kwa muganga. Mu bimenye yuko nkuko ukoresheje termometre idakora neza, ni hamwe usanga uhaye umuti urwaye bidahuye. Aranamenyesha kandi n'akamaro kubijanye no kugenzura ubuziranenge buri mu bidandazwa. Akamaro ko gukingira ni uko ibintu byose bikoreshejwe bikwije amanorme, usanga umuntu akingiwe haba mu butunzi. Ugiye dufate ukagura nko kuri station ukagura nk'amaritiro 50, ugasanga babahaye adakwira 50, umva ko bamuguzi ahombye mu butunzi. Kandi mumenye yuko no kukingira umuguzi nk'iyagwaye, murumva yuko umuhaye umuti bidahuriranye n'ubushuhe abafise, murumva yuko aho kumuvura umwishe. Urumva rero nico gituma hariho akamaro ntangere mu gihe bakurikije amategeko agenga ico gisata ca meteorology. Tubamenyeshe ko ihimbazwa ry'uwo munsi mukuru kubijanye n'ivy'ingero mu buziranenge ribaye ku ncuro ya mbere mu Burundi ku civugo ukuramba, ico bita déhabilité mu rurimi rw'igifaransa, mu gihe ku isi yose uwo munsi wemejwe mu 1875. Ukubura umuyaga nkuba canke ikigo OBR caka impapuro nyinshi abashorera ibidandazwa vyabo hanze ni kimwe mu bibazo bihanze igisata c'abakorera ivyabo ngaha mu Burundi babishorera hanze, gituma ico gisata kidatera imbere. Ni inkuru ya Are Loris Ndongozi. Kimwe mu bituma amafaranga ava makungu yinjira mu gihugu harimo gushorera hanze ibikorerwa mu Burundi. Nubwo biruko abafise ivyo bashorera hanze ntiboroherwa.
intambamyi zimwe zimwe zishikirizwa n'umukenguzamateka Victor Girukwishaka akorera mu gisata c'icayi. Commencer le processus de transformation quand c'est en cours. Turatangura guhingura mu gihe tugikora umuyagankuba wa Regideso ukaburagiye, bikaba ngombwa ko dukoresha imashine zikoresha igitoro mu gihe muziko n'igitoro cubo gisigaye kigoye. Ivyo twategerezwa gushorera hanze rimwe na rimwe ugasanga birapfuye. Ikibabaje nuko naho tumara amayinga 3 tutararonka umuyagankuba wa Regideso, amahera baturihisha aguma ari yayandi. Impapuro nyinshi zisabwa n'ikigo OBR nazo ziri mu zizingamitse igisata cyo gushorera hanze. Nukutabaho kw'igisata kijejwe ivyo gushorera hanze gusa mu kigo ADB nayo ni intambamyi. S'il y avait un guichet unique, on aurait à demander les documents sur le même guichet. No mwihinguriro Brarudi ntivyera ngo de. Bane zidushikira ku isoko ryo hanze ni nko hari nk'amategeko usanga mu bihugu bimwe na bimwe nka Kongo, hari itegeko rya Ministere y'ubudandaza ruza kwinjira ibinyobwa muri Kongo, si ku Burundi gusa ariko ni ku bihugu byose by'ibibanye vya Kongo. Iryo tegeko rero rikaba rihinduka bari renovera buri mwaka, no kuvuga kuva mu kwa 4 gushaka mu kwa 6 biratugora kurungika ibinyobwa byacu muri Kongo kubera baba bagisaba impusha, zuko bashobora kujana ivyo binyobwa abatudandariza ibinyobwa. Izo mpusha rero zirafata umwanya kandi zirazimvye rwose. Ibishorerwa hanze biracari bike ugereranije n'ivyo Burundi bugurira hanze, kuko twifashishije inkuru y'ikinyamakuru Yaga yanditswe ku wa 11 Gitugutu umwaka wa 2023, Uburundi bwaguriye hanze ibidandazwa bifise agaciro k'umuriyaridi umwe n'imiliyoni amajana 260 z'amadolari y'abanyamerika, mu gihe bwashoreye hanze ibidandazwa bifise agaciro k'imiliyoni amajana 208 z'amadolari mu mwaka w'ibihumbi 2022. Ano makuru tuyabandanirize mu gisata cyo kwiyunguruza. Gutahana imodoka z'abajejwe kunguruza abantu mu masaha y'umugoroba biri mu bituma haba imirongo miremire ku bituro vy'amabisi. Ivyo bigatuma abantu biyunguruza bagira ikibazo cyo kwiyunguruza vyoroshe. Ni nkuru twateguriwe na Anilorine Kakunze. Abagendesha ingendeshwa zikora akazi ko kunguruza abantu mu gisagara ca Bujumbura basigaye bazitahana kare mu masaha y'umugoroba. Ivyo bigatuma yibonekeza ku bituro vy'amabisi imirongo y'abantu babuze imiduga ibashikana mu makartier basanzwe batahamwo. Colonel Jimmy Ndayishimiye asanzwe ajejwe umutekano mu gisagara ca Bujumbura aramenyesha ko ico kibazo kigiye gutorerwa umuti. Twarashoboye gufata ingingo ziza zorohereza bene igihugu kugira mu ibihe by'amasaha yo kwiyunguruza bashobore kwiyunguruza bitagoranye. Izo nazo ni nkuko twafashe ingingo yuko igitoro kibonetse cyo mu bwoko bwa mazutu ku masitasiyo yose arabizi yuko dutangura guha amabisi yunguruza abantu. Iyo ni ingingo ya mbere yafashwe. Ingingo ya kabiri dukoranye n'igipolisi kijejwe uruja n'uruza rw'amabarabara. Hariho abapolisi mu bice bimwe bama bahari bakurikirana amabisi ko adakatira mu nzira katwara abantu kubashikana aho bategerezwa gushika. Ingingo igira gatatu twafashe ni ingingo ijanye no gukurikirana iyo miduga itwara abantu iyo tuyihaye bitoro ko bato baharimwo abafite imico mibi ubube gito bwo kuja kuvoma ico gitoro. No kuvuga ubu twategetse abantu bose bafite amasitasiyo bahaye bisi igitwara abantu barandika imparati yayo bagaca bayirungika mu mugwi wa WhatsApp uhurikiyemwe abantu bajejwe ibyo gutwara abantu n'ibintu kugira tugaheza tugakurikirana yuko ya bisi yanyoye ibitoro kugira ije gusahiriza mu gutwara bene gihugu ibashikana mu makartier yabo yuko itakatiye mu nzira canke itagiye guhagarara handi hantu yagiye atumbereye ija muri centre ville aho musanzwe mubona imirongo ya bene gihugu babatonze barindiriye amabisi. Mwomenya ko imodoka z'abigenga zitajejwe gukora ico gikorwa arizo zisigaye zifasha mu kunguruza abantu mu kubashikana mu makartier yabo. Ivyo bigatuma barenga ku mategeko agenga uruja n'uruza mu mabarabara.
Ano makuru tuyabandanirize mu gisata c'amagara y'abantu. Birabujijwe ko umuntu afata imiti atandikiwe na muganga kuko bishobora kumugirira ingaruka mbi mu gihimba c'amafyigo. Bivugwa na muganga Homeo Irankunda yanonosoye ivyo kuvura ingwara z'imitsi nsozabwenge. Ni inkuru twateguriwe na Patrick Hatangimana. Hariho imiti myinshi abantu bafata ariko ikagira ingaruka mbi ku mafyigo n'ibindi bihimba bikuru bikuru vy'umubiri. Vyemezwa na muganga Romeo Irankunda yanonosoye kuvura indwara z'ubwonko n'imitsi nsozabwenge. Umuti ubunyoye kenshi amafyigo niyo awerimina. Iyo amafyigo yatagikora neza ukucuraba ingene umuti ubone ko hari imiti idakenewe. Ubamye ku muti wa mbere imiti y'ikirundi. Urabona yuko ahantu mu Burundi hari imiti y'ikirundi. Umuntu wese bakavuga ngo ingwara byanse kwa muganga, byanse he kaja ku miti y'ikirundi, cyangwa kaja ku mupfumu, cyangwa kaja kurisha ububido bw'amazi bw'imiti bagize, cyangwa ifu n'ibindi. Iyo miti yose rero bafata amafyigo niyaza kuyerimina, yaza kuyasohora kandi amafyigo asanzwe arwaye. Urumva y'amafyigo acagwara gusumba. Si yonyene hari imiti zo mu gafso bariko mu mugongo cyangwa ngo ntanye ngo ka diclofenac cyangwa ka ibuprofene gusinzira ngo sintambuka. Iyo miti yose irabujijwe ku muntu afite ikibazo cy'amafyigo. Umaze kuwufata ya mafyigo rusanzwe urwaye aca asubira kugira izindi ngorane nyinshi gusumba izo yari afise. Kubwa muganga Romeo Irankunda kirazira ko umuntu afata imiti yariyo yose uko avyishakiye atarinze guhanuza umuganga yabinonosoye. Ico gituma misi yose umuntu afise ikibazo c'umurindi w'amaraso canke hypertension canke diabete canke n'izindi ndwara mbese zifata amafyigo, hageze ko amwandikira imiti ateza ko ntashobora kwiyandikira wenyine umuti. Umuganga niwe atereza kugira ati uyu muti wofata, uyu muti ntiwofata kuko hari imiti yabaza amafyigo nyiri itabaza amafyigo. Abantu barenga imiliyoni 85 nibo bafatwa n'indwara y'amafyigo ku isi yose, nayo abagera ku miliyoni 2 zirenga bagahitanwa n'iyo ndwara ku mwaka, bigatuma iyo ndwara ifata ikibanza ca 6 mu ndwara zica abantu benshi ku isi. Imbere yo kurangiza ano makuru yacu turabire hamwe ayavugwa mu yandi makungu twateguriwe na Nata Ntunzwe n'Imana. Jacob Zuma yahoze ari umukuru w'igihugu yakuwe mu matora yo kwa 29 z'ukwa gatanu. Abashinga amateka ba Afrika y'Epfo bahagaritse ivyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu atekanije ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa gatanu. Ubutungane bwa Afrika y'Epfo bwamaze gufata ingingo idomako Jacob Zuma ntashobora kwitoza mu matora rusangi atekanijwe itariki 29 z'ukwezi kwa gatanu. Sentare nkuru ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro muri Afrika y'Epfo kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 20 Rusama yavuze ko Jacob Zuma yahoze ari umukuru w'igihugu adashobora kuja mu matora y'umukuru w'igihugu kubera igihano cyo gufungwa mu mwaka wa 2021, ikongera inavuga ko yikuye mu matora yimirije. Jacob Zuma yagiriwe n'icaha acacigwa umunyororo w'amezi 12, niko umucamanza Leo Tero yavuze inyuma yo gusoma iyo ngingo ishobora kunguruzwa. Kubw'ivyo ntashobora kuba mu nama nshingamateka y'igihugu kandi ntashobora kwiyamamaza mu matora, niko yongeyeko. Mu kiringo c'amasaha 10 y'ibiganiro vyabaye mu ntango z'ukwezi kwa gatanu, Dorin Pofu aserukira Jacob Zuma yari yagerageje kuvuga ko uwo yahoze ari umukuru w'igihugu adashobora gufatwa kuko igihano ciwe cyo gufungwa cyagabanutse. Uwo muyobozi yapfunzwe muri Nyakanga umwaka wa 2021, yari amaze amezi arenga 2 ari mwibohero aronka inyungu ku mvo z'amagara. Mu nyuma anasubira gufungwa igihano yari yaciriwe.
abahitanywe na korontiya baracarindiriye gufashwa. Abo banyeshuri bavuga ko ubu bamaze kurekurwa n'umukuru w'igihugu karere ka Koranti mu ntara ya Konakri. Abarokotse mu bibanza by'ibitoro bariko barasaba ko inzu zabo zisubira gusanurwa. Ivyo bibaye mu mezi 5 aheze ico gitero cahitanye abantu bashika 25. Abandi benshi barakomeretse muri iyo ntara. Hari umugabo ariko aragerageza ivyo abanyagihugu bakeneye, ahejeje gukatirwa igihano c'amezi 3 ku gutukana ku mugaragaro. Nino ngaha duciye turangiriza ano makuru twabateguriye mu rurimi rw'ikirundi. Tubashimire mwebwe mwese mwayakurikiranye, dushimire abayatororokanije gushika aho tuyabashikiriza, dushimire n'abari mu buhinga bw'ivyuma eka ndetse n'abayahagarikiye. Tubatumirira kubandanya mukurikirana ibiganiro bica kumbonesha kure yanyu BTV Burundi naho ubutaha.